today is last Sunday of 2025. uyu munsi ni umunsi w'Imana wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Many brothers, sisters go to holiday weekend. Bene data benshi bagiye mu turuhuko twa weekend. Weekend week end of year, right? Bagiye mu turuhuko two mu buruhuko bw'abahinzi imyaka, sibyo? Right. This morning, open the Bible, Luke chapter 14. Uno munsi reka twugurure Bibiliya mu gitabo cya Luka igice cumi na kane. Luke chapter 14, verse 16 to 24. Luka igice cumi na kane kuva ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza ku mirongo ibiri na gatatu. I read from 16. Then said unto him, a certain man made a great supper and had many. 16. Nawe aramubwira ati habaye umuntu yarondeje amazimano menshi atora benshi. Okay, he don't need only I read English. You see screen, right? Rundi, okay? Rundi, right? And send his servants at supper time to say to them that were bidden come, for all things are ready. All things are now ready. 18. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have brought a piece of ground, and I must need go and see it. I pray thee, have me excused. 19. And another said, I have brought 5 yoke of oxen, and I go to probe them. I pray thee, have me excused. 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. 21. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servants, go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and the blind and the heart and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. 23. And the Lord said unto the servant, go out into the highway and hedge, and compel them to come in, that thy house may be filled. For I say unto you that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Today I read Luke chapter 14, 16 to 24. Uno munsi twasomye muri Luka igice cumi na kane kuva ku murongo wa cumi na gatatu gushika ku cumi na gatandatu gushika ku mirongo ibiri na kane. Today I want a testimony about how the Lord lead 2025 with this scripture, all things are ready. Uno munsi ngiye kubashingira intahe bashingira ko n'Imana ndongoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, indongora mu isezerano rivuga ngo byose biriteguye. Follow me. All things are ready. Mufashe musubiremo byose birateguye. 자, 키룬디즈, 니마즈, 쿠코, 비오세, 비알라마자. Mu Kirundi avuga ngo ni muze kuko byose byamaze gutegurwa. Amen. Amen. This is come for all things are now ready. Bivuga ngo ni muze kuko byose birateguye byaramaze gutungana.
This certain man preparing everything, then invite people, right? aha baravuga muno muntu yari yateguye amazimano hama aratumira abantu Right? siko So God has already prepared everything. ego natwe imana amaze gutegura byose buri kimwe cyose nkenerwa This year, March, I went to Lubumbashi in DRC Congo. muri no mwaka twe turangiza mu kwa gatatu nagiye muri Kongo muri Lubumbashi Beginning of January, one pastor suggested you should visit Lubumbashi. There is some brothers sisters. They need a fellowship. muri nzero mu ntango z'umwaka harabaye umwungeri yanganije nambwira ati reka buriya utemberera Lubumbashi hariho bene data bashobora kuganira nawe Then I accept, yes, I will preparing, I will visit there. rero naravyemeye ndavyaka ndavuga ati ego nzogenda ndatemberere But it was, East Congo side there was M23 activities. That's why DRC Congo government they started some prohibited. They not moving something like this. nk'ibisanzwe murabizi mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo hari ikibazo cy'intambara iri hagati ya M23 na leta ya Kongo cituma leta yari yahagaritse iravuga ati hari ingendo zimwe zimwe abantu batoja Lubumbashi very far from eastern like Goma or Bukavu. ariko Lubumbashi yoyo iri kure y'ivyo y'uburere bwinshi buri mu iyo ntambara bw'burasirazuba nka za Goma n'ahandi People also worried about that. ariko rero abantu barumva nyine bafite ubwo ivyo bintu But when I preparing travel to Lubumbashi, rero igihe nitegura gufata urugendo rw'i Lubumbashi then the Lord provide preparing for everything, rero uhora yatunganije ategura byose nkenerwa especially visas. na cyane cyane Yesu Kristo DRC Congo visa everywhere, every place different. na cyane cyane Yesu yari yateguye byose cyane cyane nk'amavisa murabizi muri Kongo biba bigoye ibintu hose hasaba kugenda ofisi impusha zijya If Kinshasa pay more high cost. iyo uzirihiye muri Kinshasa usanga bizinze cyane But in Lubumbashi, ariko i Lubumbashi one bishop he sent invitation letter. hari umukozi w'Imana mu bishop umwe yandikiye ubutumire I don't know what happening. Our brothers sisters they didn't preparing for this document. sinzi ingene bimeze bene data banje ico gihe ntabwo bari bateguye kijanye n'impapuro zirangura urugendo Still, I didn't understand the government system not very well working in Lubumbashi, also even Eastern Congo. na n'ubu sitasobanukirwa neza ukuntu bitunganije mu bijyanye n'amategeko y'igihugu ukuntu mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo za Lubumbashi That's why maybe different system. nicyo gituma uburyo bikorwamo But anyhow, even visa document is ready. nicyo gituma mugabo uko nubwo biri uko nagiye kwisanga n'impapuro zinyemerera kwinjira muri Kongo za visa zamaze gutungana But certain also noise. That's why I called the sister. Maybe can we schedule is postponed. hariho mushiki wacu umwe niyo nabwiye ati mbega ubona gute dufashe urwo rugendo tukabwimurira ku yindi sango naho But this sister continue strong force invite. Oh, pastor, this time is ready. Everything is ready. Please come, please come. She continue begging. ariko uno mwene data mushiki wacu ari ngaho muri Kongo yagumye asunika ambwira ati ya mwungere izi ni inkuru byose biratunganijwe ingo byose biratunganijwe She said accommodation ready, also vehicle ready, or meeting program ready. arambwira ati izi ni inkuru mwungere uburaro buratunganijwe uburyo bwo kwiyunguruza imodoka zirahari ndetse n'inzu tuzogira amakoraniro yatunganije byose bimeze neza Therefore, when I meditate, also same meaning of this scripture. All things are ready. Matthew chapter 22 verse 4. rero ndiko ndarimbura ko ivyo biganiro ko ariko arambwira byanyengarukanye ku kubona kino cyanditswe twasomye ngaha muri Luka igice cya 14 kuva ku mirongo 16 gushika ku 24. Even this morning, when I remind how
the Lord provided 2025 my journey, my mission trip, my schedule also. rero nicyo gituma no munsi mu gato ndiko ndavyumvira ko byangarutse gutuma niyumvira ko ino chance ukiri ngaha ko n'Imana yagiye itunganya ingendo zanje zivuga butumwa. When I continue remind all things are ready. Iyo nkomeje kurimba niyibutsa ngo mbona ko byose biratunganije mbere ku mwanya wavyo meze neza. You know, especially this host, he preparing for auction. You know, animal. Mu bisanzwe uno muntu yari yatunganije n'urubanza ngari yategura amazimana ategura imfizi nziza zibutse. Especially we celebrate Christmas, right? Nani hakujyanye niyo ko tubanina haza dutazira kuri Noheli niko bimeze. So none baby Jesus laid on manger. Turika ko Yesu yari yajyamiswe mu bwato. Baby Jesus he himself became a Lamb of God. Uruhinja Kristo wenyine ubwiwe yahindutse umwagazi w'intama w'Imana. So when we preparing for party, preparing wedding, preparing something, you slaughter animals. Iyo muriko murategura iminsi mikuru amazimano y'iminsi mikuru ikomeye haba mu bukwe n'ahandi harabamo kubaga imfizi inyama mukamutera inyama. That's why this 30 man also he preparing for the here is supper preparing. Nico gituma nuno mugabo ngatwe twabona mu gutegura amazimano yiwe yari yateguye inyama zinuze nziza nziza. He I think slaughter animal. Nibaze yuko nyene yarabazi. Especially in Bible, so many time preparing like while second son returned to his home, his father slaughtered some calf. Tuko twasoma muri Bibiliya henshi twabona mu byo gutegura amazimano n'igihe wa mwana w'icangazi yaratashe mu rugo kwa se yarahejeje amuronderera ikimazi arondere yinuze arabaga. All things are ready meaning sacrifice include. Iyo rero tuvuze ngo byose biratunganije bisigura ngo harimo ikimazi n'ikimazi kiba kirimo byose byaramaze gutungana. Amen. Amen. So when you receive salvation, rero iyo mwakiriye agakiza just same as all things are ready. isigura ngo byose biratunganije. God has already prepared everything, then He invites you. Imana yatunganije byose igisigaye no kubatumira. Amen. Amen. So salvation not through our work. Agakiza ntabwo bica mu bikorwa byacu. His work. Ni ibikorwa byiwe. Means all things are ready. Insobanuro nuko byose yabitunganije. When I travel to America and Turkey program after middle of March and April. Igihe nafata ingendo nja muri Amerika no muri Turkiya hari mu mpera z'ukwa gatatu uja mu kwa kane. That time also the Lord give me the same scripture, all things are ready. Ico gihe naho nyene Imana yongeye kugarukana kuraba kuri rya jambo ryasezerano kandi ngo byose biratunganye. Early this year I started in Zambia, the Chilanga area, our community campaign I started. Mu ntango z'uno mwaka igihe nari muri Zambia mu karere ka Chilanga Imana yampaye gutanguza umugambi w'iterambere ryo mu kibano rusange. Even I encouraged about I explain to the community about all things are ready. Ndetse byampaye guhimiriza ababanyi n'abari mu kibano kumvisha ko byose bitunganijwe. That's why this year, 2nd March, I call community around 100 people. They are not church members, the community members. Then I explain to the community development program. Nico gituma itariki zibiri z'ukwa gatatu mu ntango z'uno mwaka nyene nashoboye kwegeranya ababanyi atari bene data mu ishengero mugabo ndabaganiriza ku iterambere ry'ikibano rusange. Then after that, I visit to USA and Turkey.
rero nyuma yaho naciye mfata urugendo aja gutembera muri Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no muri Turkiya. While I preparing for the US Sri Lanka program, igihe nako ndategura intonde z'ivyo nzotunganyiriza muri Sri Lanka, I invite community member continue with WhatsApp. narahamagaye ndatumira ababanyi ndabatumira nciye ku rubuga rwa WhatsApp. But some of people they live in America. Ariko benshi muri bo nagiye gusanga bari basanzwe baba muri Amerika. Then I saw the American number. Then I communicate with them. Narabona amanimero yabo nkabona nimero z'inyamerika muri ico gihe ntabwo kubaganiriza. Surprised when I went to America, I met them. Rero igitangaje igihe naja gutembera muri Amerika twarahuye nabo. Through one Zambian people, I met another 4 Zambian community in USA, New York. Biciye mu munyazambiya umwe byarantumye guhura n'abandi bazambiya 4 bakorera muri Amerika mu karere ka New York. Because when I went to a CLF program, not only for I invite Zambian pastors, also I extended this program in Zambian community in New York. Igihe natunganya intonde za CLF no kuvuga ihuriro ry'abarongozi b'Ukristo, ntabwo nteganije avuga gusa kwishengera ko naho natumiye n'abungere batari mu kwishengera duhurira muri New York. Therefore, the same idea, when I came to Burundi, uwo mutima nyene ico cimviro nyene igihe naza mu Burundi, I met also Burundian community in some of members in America. umutima nyene wahuje watumye nshobora guhura ndetse n'uwundi munyamerika umwe w'umurundi asanzwe ari muri diaspora. Therefore, I met 2 guys in Burundian community in America also. Rero byampaye kandi no kuhura n'abandi bantu babiri b'abarundi b'abanyamerika. Then God gave me this scripture, all things are Rero ready. Imana yampaye no sezerano makino canditse ngo vyose biratunganijwe. Then this same apply in we need a church relocate. Iri jambo rikora kuri vyose, rirakora no kubyuza mu ishengero ndetse turanakeneye yuko ishengero ryo kwimuka. I see already church discuss about this issue. Ndabona mwari mwarabanze kuganira kuri kino kintu imbere yuko jewe nza. But I don't know why your heart is away. Ariko sinzi impamvu imitima yanyu iri kure. Already church decided, right? Ubundi bwo ishengero ryamaze kwitegura sivyo? Am I right? Sivyo ni mukure. You don't know this news? Ni muzi no nkuru yuko mwamwatuganije kwimuka. Only some of members work this one. Kumbure bari bake muri mwebwe bari barakora kuri kino kintu. All things are ready, right? Byose biratunganije sivyo? Then my understanding, if we not challenge for the burden work, your spiritual life is not grow up. Mu gutahura kwanje iyo tutamenyereje ingogo tukira tumenyerezwe ubuzima bwacu bw'imwemo bubanye na rubunyantege nke. Do you understand? Muranaho. You know, baby Jesus, right? Murabizi. Baby Jesus born in a manger in stable. Uruhinja Kristo yaravutse avukira mu bwato mu kiraro c'inka. But when he was 12 years old, ariko igihe yari afise imyaka 12, baby like youth Jesus went to the Jerusalem. Umunyagwaruka nyine kukwanyu Yesu Kristo yaragiye Yerusalemu. You know? Murabizi. This is Luke chapter 2. Ni muri Luka igice cya 2. But when they went to Jerusalem, then returned to home, but Jesus is not with them. Rero baragiye Yerusalemu hanyuma bafata umugambi wo gutaha imuhira abavyeyi. Muga bagiye kwisanga Yesu Kristo batari bamusize. Parents thought maybe Jesus follow with someone together. Bari bajije abavyeyi bati kumbure Yesu Kristo ashaka kugira abanyamuryango bacu mu nshuti zacu. With someone. Yohaje n'abandi But Jesus remaining in Jerusalem. Ariko Yesu yari yisigariye Yerusalemu. Right? So uko nibiri. But their thought, their idea, ariko ivyumviro vyabo might be with some company. Kumbure ashaka ko ari mu nshuti zacu. But they didn't recognize Jesus not there.
ariko ntibigeze babimenya ngo basobanuke ko Yesu Kristo atari muri abo babanye ari ahantu. Then after recognize, they ask, where is Jesus? Ariko bamaze kumenya barabajije umwana wabo Did you Yesu. see Jesus? Did you see Jesus? Batakubaza abantu bamaze They ask their watuboneye Yesu. Relative, neighbors, Babaza or inshuti ababanyi gutyo gutyo. but they didn't know. Ariko ntibari babizi. They lost Jesus, but they ask, find after 3 days. Nyuma y'iminsi 3 barondeza Yesu yene yazimiye muri yo niko babibona. But that scripture is Bible explain. Jesus is increase with wisdom. Ariko tusomye ivyo vyanditswe tubona ngo Yesu yari karavugura yongera akomeza kongereza ubumenyi bwiwe. I explained this morning, church must increase. Uno munsi nabisobanuye mu Church must grow up. ishengero riteza gukura. Hallelujah. Hallelujah. Same time in Korea church doing for Bible retreat. This season is Bible retreat season. Cyo kimwe muri kino gihe hari igihe muri Korea bariko baragira amaretraite yo mu bihe. Even America church, they finish until yesterday. It was winter retreat in city called Dallas. Ndetse no mu gisagara ca Dallas muri Amerika ejo hahise niho barangiza retraite yo mu gihe c'ubukonje. Dallas church pastor is my nephew. Umwungere w'i Dallas ni inshuti yanje. I saw they bought the new chapel. Narabibonye baragutse urushingiro rushasha. Also, American church pastors they trying to establish the 500 church in America. Rero muri Amerika barafise umugambi yuko bakwiye kuba bafise amashengero nibura 500. Then they believe that. Rero baravyizeye. Then every time in America, churches also grew up. Rero igihe cyose batubona muri Amerika ishingiro rikomeza gukura. This Bible retreat season is 2,400 members joined. Rero muri no retraite yabaye abantu bashika 2,000 barashoboye kwitabira. Therefore, myself, I'm also plan to visit America March. Nanje ubwanje ndategura gufata urugendo nja gutembera muri Amerika mu kwezi. I already explained to you when I visit America, not only visit America, even Burundian community, Burundian, even some people also will link this program. Ndamaze kubabwira yuko nimara gutembera muri Amerika, abanyamerika gusa ndetse n'abarundi b'abanyamerika bazoshobora kwifatanya natwe mu ntonde zacu. Also, I have a plan to, when I travel to America, stop over to Belgium. Rero nuno mugambi uko mfise urugendo kuzoja muri Amerika ndafise n'icyifuzo cyuko nzogira escale ngahagarara Then establish the Belgium, our Good News Mission Church. kugira ngo ntanguze ishingiro rya Good News Mission Church mu Bubirigi. Also, I'm thinking about Dubai. Ndetse ndamaze no kwiyumvira kuri Dubai. Because in Dubai is a hub city, hub country with Middle East and Africa. Kubera ko Dubai ni igisagara cy'ivyizigiro mu bihugu vy'iburasirazuba bwo hagati. 2 weeks ago, Ethiopian missionary and India missionary and Thailand missionary together, they did a business forum in Dubai. Mu myaka 2 ishize umwungere wo mu Buhindi n'umwungere wo muri Ethiopia n'ubundi barahuriye Dubai bagira amakoraniro. They will soon start church activities in Dubai. Rero vuba bazotanguza ibikorwa by'ishengero mu gisagara cy'i Dubai. One of our elder says he went, now he is in Saudi Arabia. Umwe mu bakurambere b'ishengero ryacu ngaha umukurambere Serge ari mu bihugu. Then I hope in Saudi Arabia is a background Muslim culture country. Ari mu gihugu cy'Abarabu kandi nko mubizi igihugu cy'Abarabu bafise imyizerere ya Kisilamu. But I think from him, I speak to him also to preach the gospel in Muslim country. Ndizera abice muri uko njagana nawe yuko abice muri ashaka kwigisha ubutumwa bwiza ndetse no ku bayisilamu. One of pastor, he contribution to me, Burundi is a good country to preach the gospel. Nk'ibisanzwe hari umwungere umwe yigeze kunganiza arambwira ngo Uburundi ni igihugu
igihugu cyiza cyane cyo kuvugiramo ubutumwa bwiza. Even yesterday when I attended Good News special, one of European country they did miracle tour. Ndetse ejo igihe nitabira amakoraniro y'abungereka naho nyine nasho kuganira ndetse Miracle tour meaning showing Christmas cantata program. Ndiko tuganira n'umwungere hari umwungere umwe yatuganije avuga ibijanye n'urugendo rw'ibitangaza aho urugendo rw'ibitangaza tuko twavuga ngo tuvuga ngo ibikorwa bya Christmas cantata. Albania, called Albania missionary. Albania also most Muslim culture. Ano umwungere wo mu gihugu cya Albania kandi nkuko mubizi naho nyine Albania ni They igihugu invite cy'Abayisilamu. 2,000 people. We deliver the gospel. Baratumiriye abantu ashika 2,500 hanyuma tubasanga. Albania missionaries was interviewed yesterday. She testimony even Athene. Rero ndetse umwungere muri Albania ejo yarashoboye One of African family like Cote d'Ivoire, from Cote d'Ivoire, one family stay in Athene. aho twashe no kuganira tukamenya ndetse nabo n'abindi bava muri Cote d'Ivoire ndetse basho kuja kuba Athene. That's why I thinking about with through the African brothers sisters. Rero ndabibona neza ndavyizira ko bice muri bene data b'abanyafrika. They scatter all over the world. Bariko batera ubwoba batera igihagararo ku isi yose. Through their network, we have to do preach the gospel. Biciye mu bucuti bwabo gucudika n'amahanga turashobora kwishuta ubutumwa bwiza. Before I didn't thinking about Muslim country mission. Ubwa mbere sinigeze niyumvira ku bihugu by'abayisilamu. But one day my car broke down in Zambia. Ariko umunsi w'imodoka yanje yaragwaye irapfa iva ndi muri Zambia. That's why I went to the near very close to the workshop. Niyo nagiye mu magazine iri hafi yaho. But this building owner, he is from Lebanon. Ariko ino magazine yari y'umunyalibani. He invite me. Arampamagara antumira. Then he himself introduced himself. Rero yaranyidondoye ko turaganira. He said, I'm Christian. Aravuga ati ndi umukristo. Sure. I don't believe so. He said, I'm Orthodox Christian. Aravuga ati ndi umukristo wo mu ishinga ry'Abarorthodox. Then from that time, I'm thinking about why I show him. Ariko biciye amyene none nayimvire mbega kuti Imana yamunyeretse. That's why before I didn't interest him about Muslim culture countries. Ariko bwa mbere si je nitwararitse ngo nite ibijanye n'abantu bo mu bihugu by'Abayisilamu. Even Zambia, there is many Indian and also Lebanese also. Ndetse no muri Zambia hari abantu benshi b'Abanyalibani n'Abahinde. But I didn't interest him about that. Ariko sinzi abitwara ndavyite. But God called to the Burundi. Ariko Imana yacimpamagara impamagara kuza mu Burundi. Therefore, when I came to Burundi, rero igihe rero naza mu Burundi, first time I went to the like hardware shop. Rero ubwa mbere ahantu atembe nagiye mu magazine zicuruza ibintu by'ibikoresho. Then I recognized most hardware shop owners from Middle East or India. Nagiye kubona ko amamagazine akomakomeye ndandaza ibikoresho remezo menshi n'abantu mu bihugu by'Abarabu n'Abahindi gutyo n'abandi. First I met one guy from Oman. Ubwa mbere natsembereye ntembera mu magazine y'umunya Oman. Even I didn't know Oman. Nubwa mbere just Oman. Sendai Oman. But I know Oman is a strong Muslim background. Ariko icyo nzi cyoco nuko Oman ni igihugu cy'Abarabu kandi gikomeye. But God showed me you should start a Muslim mission. Ariko Imana yaranyeretse utegeza gutanguza imirimo y'ivugabutumwa no mu Barabu mu Bayisilamu. I don't know. God continue keep this mind. Ariko sinzi impamvu Imana ikomeza ko muno mutima. Someone is you should only focus Burundi. Why you speak continue Muslim people? Rero bamwe barambwira ngo niwe wowe kubera ko umuvugabutumwa mu missionary wo mu Burundi kubera ko umuvuga ko kwamamaza no gutumwa bwiza handi. But in Burundi is like base camp. Ariko ubundi bwo mwe kwiraba Burundi ni nka kambi nkuru. Burundi church like base camp to reach to Muslim background people. Kuri je Burundi ni kambi nkuru ya gisirikare ifasha mu bivugabutumwa mu kwamamaza ubutumwa handi ni nk'ikiciro gikuru. Then when I organized for the elder organized for the business networking meeting. Rero umunsi umwe igihe umutama w'ishengero wacu umwe yatunganya amakuru. One company they based in Dubai. Nagiye kusanga amwe mu mashirahamwe mwamwe
imwe ifise icicaro muri Even Dubai is a very hub country to Middle East and Africa. ndetse tugiye kuraba ari Dubai ni igisagara cy'izigiro ku bantu mu bihugu by'Iburasirazuba bwo hagati ndetse no kuri Africa. You know why Pastor Oxford established the GBS, the broadcasting in Kenya? Murabizi igihe umwungere Park yatanguza ivugabutumwa biciye ku mbonesha kure n'itangazamakuru muri Kenya GPS. He mentioned about through the broadcasting, then to deliver it to gospel to Muslim countries. Yaravuze ati ega muzi n'amakuru biciye mu itangazamakuru rya GPS dushaka kuvuga ubutumwa bwiza no ku bantu babo bihugu by'abayisilamu. When I was in Livingston, I delivered gospel to one police commander. Igihe nari ndi muri Zambia mu gisagara cya Livingston nasho kuganiriza umugaba mu gipolisi namusangiza ubutumwa bwiza. One day he went to Somalia. Umunsi umwe yaragiye muri Somalia. Then I'm surprised. How do you go there? Natangaye ndibaza He was cyagenze gute gushika hariya. Peace worker duty. Yari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri kaya karere. UN peace worker, right? Murabizi ubutumwa bwo kugarukana. Then I speak to him. I commend you, missionary there. Yaranganije navuga ati zini inkuru ndagutegetse kuzoja ku missionary haya mu kuvuga ubutumwa. Then he accept me. Yes, I will do. Hanyuma arakina umutima navuga ati yego nzobikora. Yes, that's why through like this kind of method, we should deliver the gospel to Muslim countries. Rero nikunanye bice muri zino nzira twashaka kwigisha ubutumwa bwiza no ku bantu mu bihugu by'abayisilamu. That's why God showed me about this mind, this idea. Rero Imana yaranyeretse n'umutima ina kino cyiyumviro. Therefore, when I traveled to America last year, this year already, rero cyo gituma ntembera Amerika mu ntango z'umwaka. Through Zambian community, I met. Mbere igihe mu ntango z'umwaka natembera muri Amerika biciye mu Zambia umwe vyatumye kuhura n'abantu. There I visited their church also. Rero natembera n'amashengero yabo. Even some of people joined to CLF program in New York. Ndetse bamwe muri bo barashoboye kwitabira intonde z'amakoraniro y'abarongozi b'Ukristo ya CLF yerekabira muri Amerika. Therefore, this time, next year, 2026 March, we have a program for the CLF in New York. Rero nkakuno nyene no mu ntango z'uno mwaka mu kwa gatatu tuzaba dufise intonde za CLF ihuriro ry'abarongozi b'Ukristo izobera muri Amerika kandi. Then even here is Burundi. I don't know, not yet. But I'm thinking about already Burundian community. They have already visa or citizenship in USA. Sinabizi neza sitamenya neza ariko ndazi neza ko ari abarundi bafise amaviza ya Amerika cyangwa se bafise ubwenegihugu muri Amerika ashaka kutabira. God gave me this scripture, all things are ready. Rero Imana amagino cyanditswe kivuga ngo byose biramaze gutegurwa. Therefore, same time it was Good News Mission Missionary School 50 years anniversary program in Turkey. Rero mu misi heze harabaye umunsi mukuru wo kugira anniversaire y'ishwe y'ivuga butumwa muri Turkey. Therefore, me and Turkey missionaries, we are friends each other. Hari imyaka 25. Rero biciye mu musoro muri Turkey byatumye nashobora kugira bagenda mu cutuko dusanzwe abagenzi. We are same class with the missionary school. Kuko ni n'umunyeshuri twiganye mu ishure. But he invited me several times to Turkey, but I've never been there. Rero yarantumira kenshi cyane ko nozoja gutembera muri Turkey mugabo sinigeze njayo. Therefore, this year I went to there 10 days stay and preparing together this program. Ariko muri no mwaka twari mu munsi mukuru two twagutegura naragiye imbere yo kuba imbere y'isi 10 bwanamufashe gutunganya no rubanza. Somebody is worried how to stay 10 days in Turkey. Rero benshi barabaza mbere we bigenda gute ko ushobora kumara iminsi 10 yose mu gihugu cyacu. But when I stay in 10 days Turkey, it was very
happy and it was a wonderful time. rero igihe namariye iminsi 10 byari ibintu bihimbaye biryoshye cyane. Then one day I visit also Turkey, some not our Good News Mission church, other ordinary church. ariko biciye muri icyo gihe nyine nashoboye gutembera n'andi mashengero amashengero ya Good News amashengero yandi madini ari mu gihe Because our Good News Mission is not rebel, still under the ground mission. nk'ibisanzwe ishengero ryacu muri Turikiya ntabwo rirakorera cyane hasi cyane. But that church is I visited and I got it the pastor number. ariko nyine biciye mu rugendo nashoboye gutembera n'andi mashengero ari madini hamanuka n'amanimero y'abo bungere baho. From that time I'm interested to Turkey mission. kuva icyo gihe byamaye kumva twaba uko ntushaka kubandanya Because Turkey government chased our missionary now. ubundi bwo Turikiya mwino bihe yirukanye umwungere missionary wacu. That's why I'm even not exposed to the Turkey mission, but I'm slowly start. ariko sukugira yo ndavyerekane ubushizi bw'amanga ariko mwibanga buke Bible show me all things are ready. kubera ko ubundi bwo Imana yamaze kubisobanura binyereka ngo byose birateguye. Amen. Amen. Therefore, when I came to Burundi here, rero ubundi bwo nategura kuza mu Burundi ngaha first time in my heart the burden also. ubwa mbere mu mutima wanjye ari mfise umutwaro udasanzwe. Yeah, some people said Burundi is a very poverty, difficult condition. Is road not good, road very dangerous. benshi baravuga mu Burundi byoroshe Burundi barakenya inzira n'amakuru amatara Burundi amabarabara rero Also no power. Also very short resources. Burundi by'ukuri koko byose birakenye n'iby'ubutunzi nta kigenda byifashe. Very a lot of the negative reported. Amaraporo yose yatangwa byose kwari kuvuga nabo Burundi. This is true. Uko niko kuri. But how about viewpoint from God? Mbega none imbono y'Imana uko Imana ibona yimeze gubimeze. That's why I'm continue. That's why I'm strongly explain to you in our Good News Mission Burundi not poor. Icyo gituma nkomeza kubibabwira nabibigisha n'inkomezi nyinshi y'uko Burundi bwacu budakenye na gatoya. Even our Good News Mission church brothers sisters not poor. Ndetse na bene data mu ishengero ryacu rya Good News ntabwo bakennye. Amen. Amen. We have a lot of abundance. Turafise umusesekara udasanzwe. You accept and believe, then wealth come to you. Muvyakira mukavyizera ubutunzi buzobazako. So when host invite to people, yego watunganije urubanza ngageri yatumiriye abantu. What Bible said? Bibiri ivuga iki? All things are ready. Byose amazima yaratunganijwe. Isn't it? Suko none. So come, for all things are now ready. Nimuze kuko byose byamaze gutegurwa. Isn't it? Suko none. So let's reading together. Start. Dusomere hamwe. Tutangure. Nimuze kuko byose byaramaze gutegurwa. One more time. Subiremo kandi. Start. Yes. Do you remember how Noah became just man? Noah. Murabizi mwamwibwire Noah yashoboye kuba umuntu atunganye imbere y'Imana. According to the Bible, tufate kuri Bibiliya. Bible said like this: He found His grace over his eyes. Biravuga ngo Noah yagira ubuntu abona ubuntu imbere y'Imana. Amen. Amen. So how Noah became just man? None Noah yabaye intungane gute imbere y'Imana? Not through his own. Bitavuye mu bikorwa vyiwe. By His grace. Bivuye mu buntu bwayo. How yourself became righteous? Mwebwe mweho byagenze gute ngo babera? Did you work hard? Mwarakoze cyane ikomezi? Did you keep 10 commandments? Mwaragerageje kubahiriza amabwiriza 10? So all things are ready. Yego byose byamaze gutegurwa. So only accept, then
you join to this wedding. yego nimubyakire mubyize hama mwitabire muze muri buno bukwe. But Satan continue cheating to us. Ariko satani arakomeza kuza turyaryaje atubesha. You should do this, you should do this, you should do gukora this. kono tegeza kurora kono gakora gutya na gutya. But we can't. Ariko ndushoboye. That's why when we decide, church decide to, we have to relocate. Also, we have to find the new land, and we should build a chapel. Nico gituma ishengero rivuze ngo dukwiye kwimuka, dukwiye kuja mu kindi kibanza, tukabona ikibanza gishaja, tukagura itongo, hama tukubaka. But that time, I don't know your feeling, I don't know how to you accept. Sinzi inyiyumvo zanyu, sinzi ko muvyakira. Then God already preparing. Ariko icy'ingenzi Imana yaramaze gutegura byose. Same as like when I travel to America, all things are ready. When I travel to DRC Congo, Lubumbashi, all things are ready. Akuno nyene igihe natembera muri Amerika, ibintu byose byari biteguye. Igihe naja muri Lubumbashi, ibintu byose byari bimaze kuba biteguye. You know, when I traveled to Lubumbashi, it was nearby the main city, Kite Church, and also Solwezi in Ndola. Ubundi bwo amakuru yo kumenya nuko uva hafi y'ishengero nari ndimo njya Indora n'ahandi uja muri Lubumbashi hafi na hafi. Same time, I was a guest speaker to Kitwe Church Bible seminar. Narigeze kuba umutumire w'iteka muri Kitwe Church muri Zambia nigishayo. Also, I went to Solwezi for pastors program. Ndetse no muri Solwezi naho nyene narigeze kwitabira intonde z'abungere. And also one called Ndola, one church pastor. He went to USA with me 2023. Ndetse hari n'umwungere wo muri Ndola twigeze kujana mu 2023 muri Amerika. Therefore, I visited his church, lead to Sunday worship. Rero nigeze gutembera ishengero ryiwe umunsi umwe hanyuma ndigisha mu makoraniro yo kwa Mungu. Therefore, the Lord preparing for perfectly program my mission trip. Ubundi bwo nagiye kubona ko Imana yaba yateguye byose nkenerwa mu rugendo rwanje rw'ivuga butumwa. Amen. Amen. Therefore, the Lord is my side always. Niyo mpamvu uvuga nti Imana yari mu ruhande rwanje. Yes, sir. Even I'm shifted here. Yego nubwo nyimukiye hano zaha. I'm still some. I'm not interfere for the Zambia church, but still I have a Zambia network. Nubwo nyimukiye ngaha nkaza ngaha yego sindabinjira cyane mu bikorwa by'Zambia, ariko ndacyafise ijambo mvugayo. Namibia also network. Ndetse no muri Namibia naho nyene nisanga ifise. I still have the Angola network. No muri Zambia naho nyene nasanga ndiko ndatanga intererano. I still have many world network. Nisanga ngifise ubucuti budasanzwe n'isi yose. Because God gave me all the earth is mine. Kubera ko Imana yampaye isezerano ngo ubutunzi bw'isi yose bw'iwawe. Yes, someone is against me. Ego harimo abandwanya. You only focus Burundi. Oya, wowe gusanga amaso ku Burundi. But God gave me. Ariko Imana yarampaye. Burundi too small. Yarambwiye ati Burundi ni buto. Africa too small. Africa ni ntoya. I need a world mission. Just like a missionary is yours. Amen. Amen. Therefore, I'm interested to world mission organize. Nico gituma nisanga ni nshishikajwe. Because God has already prepared everything. Kubera ko Imana yateguye buri kintu cyose nkenerwa. Therefore, when I travel to northern part Zambia and Lubumbashi, nico gituma igihe naja mu karere k'amajyaruguru ya Zambia hafi ya accommodation, my transport and program, visa issue, everything is all ready. Iby'uburaro, ibyo gufungura, ibyo kwiyunguruza ndetse n'intonde zose byose byari bitunganijwe. Because when I went there, what God preparing? Kubera ko igihe naja hariya icyo Imana yakoze yari yabiteguye. You know this map.
Sowezi, Isowezi, Lubumbashi, ni Lubumbashi, Kitwe, na Kitwe, Ndola. na Ndola. Is a I was make a program. Nari nafashe inda y'intonde. Then Rero God provide. Imana yarabironkeje. God provided my. Imana yarantunganyije urugendo rwanje. Therefore, you know, I already mentioned about our church in Burundi. Rero ndakunze kuja mbivuga nkavuga ndetse n'ishingiro ryacu ry'Uburundi. Now is a very front we have to do church relocating. Church relocating. Rero ubu turamaze kuvyegereza umugambi nuko ishingiro twimuka. Last time, Elder Desiree report to church. Ubushize mu kurambere w'ishengero Desire yarasho Land road requirement per month 8 million. aratubwira ikibanza kimaze kuboneka cy'uko ku kwezi tuzogera turiha miliyoni But 8 in negotiation, ariko biciye mu kuganira mu now gice it's cy'ibiciro down 6 million. ubu yaragabanuye kugeza ku miliyoni 6. But recommend their requirement is a whole year payment issue. ariko igisabwa rero nacyo gikomeye cyane ingorane kuri twebwe ni uko turiha avance y'umwaka wose. Is that right? Kuko utaboshinga si That's why whole church we focus how to preparing for the whole year payment advance. rero bene data ni muze mwese dushe umutima hamwe kwiyumvira ko dushobora kuriha ayo mafaranga ya avance y'umwaka wose. Church, do you understand clear? Shengero murabyumva neza. That's why we need one heart, one goal. Nicyo gituma dukeneye kugira umutima umwe kugira intumbero imwe. Also, my plan is we relocate on the place. Rero mu mutima wanje umugambi ni uko twimuka tugiye kugira ikibanza gishasha Keep on continue, hama tugakomeza, but we have to build ariko kandi like tuza a retreat kubaka center. tukubaka centre ya retraite. We church need annual camp. Rero ishingiro ryacu rirakeneye ikibanza nk'ikibanza kiza kiraberamo amakoraniro ya buri Like mwaka. church member come and accommodate together, N'akarero bene data bose bakaza mu Burundi bakaja prayer hamwe together, and also workshop together. hama tukagira n'inyigisho hamwe. Therefore, our spiritualism must grow up. Mw'icyo gihe niza yuko ubuzima bwacu bw'intemuzo bukure. Amen. Amen. You know, when baby Jesus was born, Murabizi igihe umwana Yesu yavuka, Jesus increased, Yesu yagiye arakura, right? siko? Same as like your spiritual life must be increased. Na kuno nyene namwe ubuzima bwanyu bw'intembo bwizwa gukura, Even church increase. ndetse n'ishengero rikure. Amen. Amen. At the same time, do not afraid your vision, your life. Rero mw'icyo gihe ntimunakagira ubwoba bwa kazoza kanyu. Many people not clear about your future. Rero benshi muri mwebwe ntibasobanukirwa neza bari mu bizazane kuri kazoza kabo. That's why many people try to holding your own money, Nicyo gituma benshi muri mwebwe mukomeza kunyegeza amafaranga preparing somewhere mukayakura or something. mugategura bimwe bimwe mugatera But the akamwitsi. Lord provide. Ariko ubundi icyo kumenya Imana yateguye byose. Amen. Amen. Genesis chapter 27, 22. Ya mu itanguriro Genesis chapter 22. duse mu itanguriro igice cya 22 Bible said that the Lord will provide. biravuga ngo Imana yabiteguye. Amen. Amen. The Lord will provide for Himself. Imana yamaze kwitegura ubwayo. Then your life, you know, that's why while Abraham tried to kill Isaac, Nicyo gituma igihe Aburahamu yagerageza kugira ngo atange what Isaka God nk'ikimazi, said, Imana yavuze iti Abraham, Aburahamu do not touch him. ntugakore ku mwana wawe. Then Abraham turned around, Rero Aburahamu yaciye abijya n'ino, Lord will provide. Imana niyo ibironsa. Amen. Amen. So, in our Good News Mission Church, Rero ishengero ryacu rya Good News you should experience about this point. mukwiye kumenyera bino. Amen. Amen. Then how the Lord provide, Mbega Imana ibiturosa gute? how the Lord preparing for my future. Ukuntu Imana itunganya akazoza kanje. Amen. Amen. That's why you stand in front of church, how the Lord
preparing for your future, your life. nicyo gituma mukwiye guhagarara mu ishingiro mukabona ingene imana itegura akazoza kanyu. Amen. Amen. That's why this morning I deliver a message. All things are ready. nicyo gituma uno munsi mu gatondo nigisha ubutumwa mvuga ngo byose biratunganijwe. Hallelujah. Hallelujah. All things are ready. ibintu byose birateguye. All things are ready. byose birateguye. You speak out. All things are ready. usubiremo byose birateguye. All things are ready. byose birateguye. All things are ready. byose birateguye. Yeah, that's why when you speak, continue. nicyo gituma iyo mukomeje kubisubiramo mubivuga You kubisubiramo meditate. mukabyiyumvira ko Then mukabirimburaho your spirituality grow up. rero ubuzima bwanyu bw'imwe mu burakura. Amen. Amen. When our church people, even like the emergency situation, quickly turn around. Alright? nicyo gituma natwe ubwacu tukwiye kuraba bigahinduka ibintu byose bigahinduka. Amen. Amen. Thank you. murakoze. That's why the church relocate issue. nicyo gituma ibijyanye no kwimuka kw'ishengero Also, all things are ready. byose ngo birateguye. God will provide for Himself. imana niyo nyine ubwayo izobituronsa. This is faith. uko ni ukwizera. The Lord provide. It's okay. imana niyo izobironsa. It's power. Okay, coming. That's why niyo mpamvu when I went to mission trip, igihe naja mu rugendo rw'ivugabutumwa then I'm thinking about how to go nariyumvira ingene nzobigenza ngenda hagenda. because almost border of Zambia to Lubumbashi 2 hour distance. kubera ko ku rubibe rwa Kongo na Zambia vyantwaraga ndahashika amasaha abiri. That's why I went to first Kitwe. ubwa mbere nabanje guca ikitwe. Then when I went there, igihe nashika hariya I passing the nearby Kasumulesa. naciye nca ahantu bita Kisumbulesa. Kasumulesa border, I parking one sister house. Kasumbulesa naciye manza gushika ku rugo rwa mushiki wacu umwe. Then I went to cross country. hama ndajabuka igihugu. Okay, cross country to the DRC Congo. ndajabuka igihugu njabukira muri Kongo. You know, I don't know here is when I cross over to Uvira, very easy, no struggle. sinzi impamvu iyo ndiko nk'ubu njabutse mu Uvira ntabwo bigoye biroroshye. But in Kasumbalesa border, ariko ku rubibe rw'Ikasumbulesa too many people. hari abantu benshi cyane. They continue point require this one. hari abantu baguma basaba akantu. Give me dollar. amadolari. Even I got visa, rero n'igihe nawe nka visa but officer said, ariko umupolisi umwe arambaza you need to apply here again. ubwiye kubanza gusaba visa kandi ngaha. He said, how much I pay? nawe ati mbega nori yangahe. You need one picture. You know, my passport picture. arambwira ngo tuza kwanza gutanga ifoto yawe ya passport $20 each. idolari 20. ifoto imwe ko turi babiri mu 20. It was so many things is a struggle. byari ibintu byinshi biruhije. But ariko without any problem, I passed. atangora nimwe habaye narajabutse. Even struggle people, I continue sitting together, fellowship continue. ariko nyine no mu musunikana n'uzo ngorane nakomeje kuganiriza abantu basangiza ubutumwa Then bwiza. they give up. ariko bakacabyirengagiza. Do you want to with me Bible study whole day? ushaka kuganira nanjye ibijyanye na Bibiliya mukwiye kuganira nanjye Then ibijyanye na Bibiliya I umunsi have wose. enough time. Icyo ndafite umwanya ukwiriye. Then you continue fellowship. Then they please so you can go. tuganira ntacyo bigoye. Then God preparing everything for me. imana yari yateguye byose. Even one bishop, I didn't know him very well. rero hari mu bishop ariko uzi ndamuzi neza. Then I invite him our program. ariko ndamutubira mu ntonde zacu. Even this year they didn't join to program to Korea. ndetse n'umwaka yitabiriye amakoraniro yabera muri But they Korea. preparing for the next year program. ntiyari yitabiriye amakoraniro mugabo yayiteguye yuko mu mwaka uza azoyitabira. That's why our church in Burundi we have two
two big issues. rero gituma mu ishinga ryacu ry'ubu turafise imbogamizi zibiri. Church relocation Icya and mbere ni ukwimuka, we need building. icya kabiri ni ukubaka. This big project. Izo ni intonde imigambi ibiri dufise. That's why our church we need to increase our faith. Nicyo gituma ishinga ryacu dukwiye gukura mu by'ukwizera. Just this is not your work, God's work. Rero nyamara iki si igikorwa cyacu, igikorwa cy'Imana. Then we follow God's work. Rero reka dukurikire igikorwa cy'Imana. Amen. Amen. When I live in our Good News Mission, Rero mwazi niko naba mu ishinga ryacu ya Good News Mission Church. church training me how to live by faith. Ishengero ryarandeze rirandoza That's why Rome chapter 1:17. Gituma Abaroma igice cya mbere 17. Just shall live by faith. Umugororotsi azobeshwa no kwizera. Amen. Amen. Like righteous shall live by faith. Rero nkakunda nyene ngo umugororotsi azobeshwa no kwizera. No sinner. Si umunyabyaha. Amen. Amen. When you became righteous, Rero igihe umaze kuba umugororotsi, just shall live by faith. intungane izobeshwa no kwizera. This is Christian's duty. Ubu izi nizo ngingo ngenderwako z'umukristo. How Pastor Park is very old age, but he's still strong. Ariko mwungere paka muri atinge nakuza ashaje cyane ariko aracyakomeye. Like Caleb. Ni ngakuru kwa Kalebu wanyu. You know Caleb and Joshua. Murazi iyo makuru ya Kalebu na Yosuwa. While Caleb he was 8 years. Kalebu yari afite imyaka 80. He said, "Give me this mountain." Yaravuga ati mujya musozi. Then God gave him his inheritance. Ariko Imana yamuhaye uyu musozi muha umwandu. That's why God give us, this gospel. Murazi buno butumwa bwiza. Everything is, our ministry, education ministry, mind education issue, even school training, even church relocated. Everything is gospel work. Ibi byose ko turavuga haba ibijyanye n'indero, kwigisha ibintu byose bitandukanye biramije byose ni kubw'ubutumwa bwiza. Therefore, I already explained mission from Zambia to Burundi myself. Nje gituma rero iyo ndabivuze bamvuga ukuntu nk'akaje navuye muri Zambia za Burundi. Many people bring to negative reports. Benshi banzanira amakuru agayitse ku Burundi. That's why in my heart also full of negative viewpoint. Nico gituma nanje umutima wanje haciye huzura imbono mbi z'ukubona Burundi. But God provided remove negative things. Ariko Imana yarampaye umutima wo kwimura ivyo vyiyumviro bibi byose bigayitse kwikoramo. Then when I came here, is always struggle with the fuel issue right here. Ariko murabizi ngaho mu Burundi twakunze kugwa n'ikibazo c'ibitoro birakomeye. But I don't understand a lot of traffic here. Ariko sinzi impamvu mugaha haya mahari za embouteillage. Short fuel. Igitoro ni gike nigikwiriye. But always traffic. Ariko hama hari embouteillage. What is the meaning? Bisigura iki none? Is there many vehicles? Bisigura ko hari imodoka nyinshi. There is also fuel issue. Bisigura ko hari ivyo bice bituma hari n'atakiri gikwira. Amen. Amen. Even myself. Nanje kandi. Yes, I continue. I have a full always. If quarter remain quarter, then I went to I have my own petrol station. Iyo ndavye kutazanje nandikiwe ndaraba hama ngenda kuri station yanje nahawe ngashoka amaniro ngitoro. Yes, sometimes they refuse. Ego rimwe na rimwe arige banyankira. I didn't know you. I didn't know not yet. Both confirm. Sitakuzi sinzi ko ari wavyemeje. But last week when I went to one petrol station. Ariko mu ndwishize nagiye kuri station y'igitoro. He remember me. Yaciye anyibuka. He called his boss. Acahamagara umubosi wiwe. Then he give me for diesel also. Ariko nawe yaciye ampereza mazutu. That's why God provided many content people, even housing and opportunities to the many things is the Lord provided. Rero nce gituma Imana amaze kumpeza abo tumenyana ikameza n'ibijanye n'inyubako byose tunganijwe n'ibintu byose mu murimo wanje. That's why while we now is a crossover to 2026. Murabibona nk'ubu rero tuko turajabuka twimukira muri mwaka wa 2026.
You know, 1 year very fast, isn't it? murabibona umwaka ni akantu gato uranyaruka cyane murabibona Do you know 1 year meaning? murazi icyo bisigura umwaka 1 year meaning the earth is turn around the sun. bisigura ngo umwaka wose ni isi iheje kuzunguruka That's why we izuba. call season. Nicyo gituma tuvyita igihe 1 year, 2 year, 3 igihe year. umwaka umwe imyaka 4 year. ibiri itatu That's why after 365 days, your age is one more. bisigura ko inyuma y'iminsi amajana 65 umwaka uba uheze uwundi mwaka gutyo 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 Right? so uko none Then we call how old are you? icyo bavuga ngo ufite imyaka How old ingahe are you meaning? You live in tears is turn around 1 year, 2 year, 3 year like this. bisigura ngo nukubaza ngo mbega none wewe kuva isi ikirazunguruka izuba umaze kubaho ibihe bingana gute Amen. amen Therefore, 2026, 2025 last message, I think you never forget. nibaza yuko mutazibagira bino ubutumwa nyamukuru bw'umwaka wa 2025 nibaza Amen. So all together start. twese hamwe dusubirire hamwe rimwe All things are ready. byose birateguye Let us pray. reka dusenge Dear Heavenly Father, dear Heavenly Father, thank you, Lord. God bless our Good News Mission Church. Then all our brothers sisters remind all things are ready. The Lord will provide for Himself. Then I hope all our brothers sisters also next year to speak English. Also next year we going to relocate church, and we start searching to the empty land. Then we have to build our chapel, Lord. Everything is by your hand. When our church attend together, join together, this blessing with us, then our brothers sisters work is more double income. Also, their business is more increase. So also our brothers sisters spiritual life increase. Then grew up with faith. Thank you, Lord. God bless our church in Jesus' name. I pray. Amen. amen